Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buritwaretse gukinga ko atakiza ca coronavirus co kwinjira mu Burundi giciye ku mupaka wa Kobero uri mu ntara ya Muyinga. Umuforoma akorera ku mupaka wa Kobero aravuga uko bavyifatamwo mu gupima ingenzi zije ziva mu mahanga. Aha rero uko dukora twakira ingenzi zivuye mu bihugu bibanyi n'ibindi vya kure. Aha rero turi migwi igera kuri 2 hafi 3 mu kubakira. Hariho igipolisi kijejwe gukinga impanuka niko no bivuga yego. Aba bakibona imodoka ishitse barafise umuti bazipompa kugira ngo bice ko muri migera zo zizananye zivana mu bindi bihugu. Abo babakiriye abageze yuko babandi bayirimo cha tubereka aho bakarabira. Turafise ahantu tubereka bagakaraba, harimo amazi, harimo n'umuti chlore twateguye ku buryo uje wese ahita agakaraba, hanyuma tukatumwereka rero ukuntu yinjira aho tubapimira ubushuhe. Ariko rero so gupima ubushuhe gusa turaraba kuntu umuntu aje muri rusange, kuko ubushuhe ni kimwe, ariko ko umuntu aje muri rusange ni kindi, kuko ashobora kuza atabushuhe afise mugabo yerekana ibimenyetso by'uko ashobora kuba agwaye. Yego aheza akakwegera aho dupimira tukaraba ubushuhe bwiwe, dusanze busanzwe ari bisanzwe arabandanya urugendo. Ariko tumusanganye uwo mucanwa naho ukabandanya ukaguma nyene ari umucanwa nyene utagabanuka, wo ca tumurungika ahantu baca bashikira abantu bafise ibimenyetso nk'ivyo. Izindi ekipe zivuye ahandi zikaza zikabaraba ukuntu bameze, arivyo mu bagize bakabibagirira. Mu gihe abiketswe ko umugira wa coronavirus ku mupaka Ikobero bahora baca bajanwa mu bitaro bikuru vy'Imuyinga kugirirwa ibipimo vyimbitse vuba cane. Aho Ikobero ngo hagiye gushirwaho icuma gikora ivyo bipimo, gutyo ngo habe gupfunyiriza urugendo no kudatakaza umwanya ku ngenzi zirindira inyishu z'ivyo bipimo. Bivugwa na muganga Tadende Kumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Twara dukora novuga tugapima ubushuhe, bakaraba yuko umuntu atabushuhe atabimenyetso afise, basanze abifise bageza bakamujana kugira ngo bamupimire ku bitaro vy'Imuyinga. Ariko kubera urugendo twabonye ari rurerure, kandi iyo umuntu amaze kwinjira kuvuga yuko hari ahantu kaba kadusovye, ico duye gukora guhereje nuko tuzana ibipimo ngaha nyene turi. Bimwe dukoresha ku bantu bahunguka, ni ibipimo bishobora gutanga inyishu mu munota umwe kugira ngo byorohereze abafise imizigo. Uwo basanze akomeye aca bandanya hariya aho ategerezwa kwerekana ivyangombwa muri obere hari imbere. Hanyuma uwo basanze nawe ko bya bipimo ntibitanga inyishu kanuni, birerekana yuko umuntu afise virus, tuja twikeka yuko bafise umugera wa corona. Naho nyine hazoba hariho ikindi gipimo, baca batora ibipimo novuga biye dusanzwe dukora bya PCR ukaca bijana Imuyinga. Mwisaha imwe uwo muntu azoca gumaha, mwisaha imwe inyishu ibonetse ya kanuni. Basanze agwaye tuca tumuvura nkuko tuvura abandi, hanyuma basanze akomeye akabandanya. Aha mwomenya ko ari abarundi batandukanye basanzwe baja kurangura ibidandazwa vyabo mu mahanga, aho basabwa kwerekana urupapuro rwemeza ko atamugira wa coronavirus bafise. Muganga Tadende Kumana akaba amenyesha ko vuba cane urwo rupapuro rugiye gushirwaho, ariko ngo rukazorihishwa.